turafise agahinda n'umutima wuzuye intuntu kuba tutaramenya abacu ko bakiriho nuko boba barashengeye. Uwo numwe mu nshuti z'abasirikare bo muri batayo ya 61 ya Atimis iherutse gutegwa n'abagwanyi b'intagondwa za El Shabab mu karere ka Serebahaf mu gihugu ca Somalia, igitero cahitanye abasirikare b'abarundi batari bake. Inyuma rero y'indwi zibiri habaye ico gitero, imiryango, abagenzi hamwe n'abegereye abo basirikare baracibaza ivyo bavyarashikiye ababo mu gihe bari bagiye mu butumwa bwo kugarukana amahoro muri Somalia. Abantu twari dufitiye inshuti n'abagenzi inja kandi iheruka guterwa muri kiriya gihugu ca Somalia, turafise agahinda n'umutima wuzuye intuntu kuba tutaramenya abacu ko bakiriho nuko boba barashengeye. Ibi bintu n'ukuri leta nivyiyumvire, imiryango yarireye abaye bareke gupana intuntu, ubu bararusha ibishe mu kibanza cabo. Iyo uzi uwawe yarenze irembo uragenda ubona akomeye, hama warindira ku mugoroba ko ataha ugahebura. Urumva ko ivyo bintu bibabaje utagira umuntu akubwira ati rega ibintu vyagenze. Uyu ari mu nshuti z'abo basirikare yaganiriye na RPA avuga ko agacerere kadasanzwe k'abategetsi kaza kongereza intuntu n'umubabaro basanzwe bafise. Nta mutegetsi turabona atugerako, yaba bari bamaze kutugerako tuba tumaze gutegura imitima tugaheza tukagira n'ikigandara, ariko gushika ubu uya nta kintu na kimwe, nta muntu arongorera umuntu amubwira ati uraraba ugire ikigandara uwawe yarashengeye. Aha tubivuga twarababaye, nta nico tukironka tukivuga. Ibi bintu birateye isoni n'agahinda. Leta ihumurize abantu bari bafise inshuti n'abagenzi ngaho muri Somalia, abafise abana babo, abafise abagabo babo, abafise abagore babo, basi babwire bagandare baganduke ingorane turazizi hama vyabaye, kandi nta muntu agira isoni ryo kubikira umuntu. Ibi bintu ntibibaho mu gihugu. Mu gihe rero ikirindiro c'abasirikare b'abarundi catewe mu bucagucagu bwo kuwa 3 Rusama uyu mwaka, gushika ubu cari kikiri mu minwe y'abagwanyi b'umuhari El Shabab. Amakuru atangwa na bamwe mu ngabo z'abarundi ziri mu gihugu ca Somalia amenyesha ko kuri uyu wa kabiri abasirikare b'abarundi batunganije ibikorwa vyo kwirukana abagwanyi ba El Shabab muri ako karere bari bamaze imisi barigaruriye.